Reka tugaruke hano ku matransfert ariko abera hariya mu gihugu cy'Uburaya cyane cyane mu migwi ibiri cyane tugarukaho hariho Barcelona ndetse na Liverpool. Rero muri Barca tubona yuko bazanye umukinyi udasanzwe rurangiranwa wo muri Man U. Uyu mukinyi akaba yaramaze igihe kirekire ari hariya muri uriya mugwi ariko kandi akaba yariko akinira hariya muri Aston Villa. Rero tugiye kwinjira ibwina tubabashe kubabwira uyu mukinyi transfer yiwe uburyo ihagaze uburyo yipanze, ndetse turaza no kugaruka mu timu ya Liverpool nayo hariho undi mukinyi witwa ngo ni Ekitike, naho turaza kubabwira ivyiwe. Hano nazanye abajournaliste bakaba n'abasanguzi barashobora kutubwira byimbitse uburyo ino transfer ziriko zirabera muri ya migwe. Bwana munyamakuru, iyi transfer ya Rashford ibona gute? Rashford ni umukinyi umeze neza cyane, ni umukinyi ufite talent imeze neza, yakuriye mu gihugu cy'Ubwongereza, niho yanavukiye, akaba afite ise w'umuzungu akagira na nyina w'umwirabura. Akaba yakuriye muri Man, niho yaje kwisanga azi gukina, niho bamujanye, akaba yafashije byinshi cyane Man. Buce bamuzamura muri Premier Division, nyina akina muri Man, abafasha byinshi cyane kandi abaheza umusaruro cyane, kandi ari umupeti yakunda kwituma cyane mu nkino, kandi tunarebye n'ibyo yari umupeti yahora yiga kandi akora akina kabumbu. Kubw'ibyo yari umukinyi umeze neza cyane, yarakundwa n'abakoci, yarakundwa n'abakinyi, yarakundwa n'abashabiki cyane. Akaba uyu munsi yisanze muri Barcelona, ariko hejuru yo kwisanga muri Barcelona zavuye hejuru yiwe, kuko mu kwezi kwa mbere bakoze amatransfer ariko yanga kuza muri Barcelona hejuru ko Barcelona itari ifite amafaranga. Barcelona kugira aze muri Barcelona byari ngombwa kugira bagurisha abakinyi bamwe kugira aze muri Barcelona, kuko Deco yabivuze, iyo yavuze ngo ntakuntu bomuzana badafite ifaranga, ahubwo reka basohora abakinyi bamwe kaba bansufati bagurisha n'abandi kugira babone kumuzana. Tivzakunda Aston Villa ikaba yihuta iramuzana, imare kumuzana akinira amezi ashika kuri 6. Buce yamadeclare wenyine ngo ashaka kuza muri Barcelona. No kuza muri Barcelona iyo aza kubyemeza ngo iyo aremera mugabanye ifaranga kugira yisange mu mugwi wa Barcelona. Nuko byagenze amakuru yiwe hamwe na test medical iyo izoba muri iki cyumweru nyine tubyitege mardi bizoba byakunze, ejo turubyitege ko bizaba bimeze neza. Munyamakuru ukiri aho ngaho nyine uyu Rashford dushaka kumenya mu byukuri uyu Rashford aje ari kuri rwa rwego Barca imushakaho. Uyu Rashford ko tubona yuko Man yavuze ati tumukeneye natuvire mu timu nashaka yaja, eske Barca niyo yari kwiriye kuza gufata umukinyi aba Red Devil batakikeneye? Mu byukuri iyi transfer Barca yari ikeneye. Iyi transfer yari ikeneye cyane. Marcus Rashford ni umukinyi akinye neza cyane kandi umukinyi ahaye umusaruro Man, ariko kubw'ibyo twarebye mu imyaka 2 ishize yakomeje kuvunika cyane, abakinyi cyangwa abakoca bagenda bamutakaza agaciro make bamwihebaho ko ta musaruro yaragifite kandi kuko yaravunitse. Ariko ikibazo kiri ku mukoca wari kumutoza, ikibazo kiri ku mukinyi ubwiwe yamanutse level yarasanzwe ariho. Reka twumve umunyamakuru turi kumwe nawe abashe kudusesangura kuri ico kibazo, kuko tidusobanukirwa Rashford yari ujya mu ataka wari ku rwego yuko ashobora gutwara na Ballon d'Or, kuko yarahagaze neza cyane. Ariko twaje kubonaho Man yiwe nyine mwirukana ati genda tutuvire mu mugwi. Ivyo umva biva kuki cotuma Rashford bamurikana mu mugwi wiwe? So ni Marcus Rashford icambere atumvikanye na Ruben Amorim. Ni Ruben Amorim igihaza batumvikanye na Marcus Rashford, ariko batiza Marcus Rashford muri Aston Villa yatweretse performance nziza. Nimba mwararebye match ya Paris na Aston Villa, ni Marcus Rashford werekanye imbaraga n'ubuhanga bwiwe. Gusa kuja muri Barca siyo deal yari ya Barca kuri Marcus Rashford yari option ya gatatu. Ivyo niko William wimaze kwanga
batanze bidi ya miliyoni 60 z'amayero muri Liverpool bashaka Luis Diaz. Liverpool irazanga ishaka 67 uko. Gusa kuri Barcelona bahita babona nta wundi mukinyi bakeneye atari Marcus Rashford. Mu bisanzwe na Marcus Rashford wari ukeneye Barca cyane, yaguma pushinga na Man U ko ashaka kuja muri Barca, yagabanyije n'umushahara wiwe ku kigero amaporsa 15 kugira aje muri Barca. So ni option nziza kuri Barcelona kuba iguze Marcus Rashford. Ariko munyamakuru ukira aho ngaho kubona yuko uyu Rashford uvuga kuko ari option nziza Barca yagize, nuko umuntu nk'abantu bari ko bashaka Nico Williams twamubonye muri rero n'ahandi henshi ari ku rugero rwiza, ni n'umwana ukiri na muto ya cyane ufite kazoza. Rero kubona bumva batsimbura kandi akaba niko yarabagaye kugasuzugura nk'akari akanga kubasinyira biriya, nje mbona ko bari gushaka undi muataka urenze Nico kugira ngo babashe kwerekana ko yuko ivyo yakoze atari byo. Ariko urwego rwa Nico nje mbona atari rwo na Rashford, ahubwo Rashford yari amahitamo ya nyuma. None umva ico kintu Barca yakoze ari cyiza. Ego Barca kubera ikibazo ca financial fair player yatinye kuja ku isoko gushaka umukinyi uri ku rwego nka Nico Williams, kuko umukinyi uri ku rwego rwa Nico Williams yari Luis Diaz. Batanzeho bid ya miliyoni 60 Livira yanga, bahita bakuramwa akarenge ti twoshaka umukinyi uri hejuru ya miliyoni 60. So kuri Marcus Rashford agiye muri Barca nk'intizanyo, gusa harimo buy clause, bazomugura nyuma ya sezo nitwara neza kuri miliyoni 30 mu kwezi kwa gatandatu mu kwezi kwa gatandatu miliyoni 30. So Barca ta yindi option yari ifite atari kugura Marcus Rashford kubera gutinya ibibazo bya financial fair. None ari namahitamo meza Barca yagize, ubona uyu Rashford azoza kugombora cyangwa se bazuhatanira ku nimero hamwe na Rafinha. Uyu Rafinha wari igikoko yari kwaryana muri no sezo ishize, ubona mu byukuri uyu Rashford ataje kwicara, ubona yuko azohatanira umwanya akawubona neza. So kuri Marcus Rashford amagambo Hans Flick aheruka gutangaza ejo bundi, yaravuze ati sinzokinisha Rafinha kuri nimero 10 tarabona umunimero 7 mwiza. Yego. Urumva umunimero 11 mwiza. Urumva rero yararindiriye umunimero 11, birashoboka ko yokinisha Marcus Rashford kuri 11 cyangwa ku 9. Ni Marcus Rashford uri umupolivala, arashobora gukina 9 agashobora no gukina 11. Titwibagize ko na Lewando imyaka imujanye. Lewando si wa mukinyi wo gukinira iminota 70 myiza. So Marcus Rashford ni umukinyi w'ingenzi kuri Barca. Ya ogize neza ya bwana munyamakuru. Hari ikindi kintu jewe mba nshaka kubaza cyane, uyu Rashford tumubona neza yuko mu gihe curiya mutoza unyine uri muri Leverkusen Ten Hag yararyana cyane Rashford, yari Rashford uhagaze neza utsinda ibitego byiza cyane. Uyu Ten Hag yabashije kumushigikira ndetse Rashford arigaragaza mu buryo budasanzwe. Nujye Rashford uterera imipira kura gatsinda, nujye Rashford ushobora kugucenga, nujye Rashford ushobora gukoresha amakosa amapenalty akajamo. Mu byukuri uyu Rashford byari bigakwiriye kuko Man U imikura ikamurekura nk'ukuntu yamukuyemo n'agasuzuguro kenshi. Turebye gutyo Rashford ni umukinyi ufite experience, ni umukinyi uzi kwirukanka, ni umukinyi ufite imbaraga kandi ni umukinyi uzi gutsinda cyane. Kuko Man imurekura zaturutse hejuru yo kuvunika, kandi hamwe n'uyu mukoco wabo tibumvikanye neza cyane kuko amurisha benshi cyane. Urebye muri imyaka 2 ishize yari umukinyi uvunika cyane, agarutse bakamuheza iminota 30 agakina akavunika. Ibyo zuko Mark yahoze ari mu mvune, ariko Hans Flick yo yaravuze ngo iwe nje gusa kamugira gusa isezimwe cyangwa isezo zibiri arashobora kumpeza umusaruro. Mu yandi majambo umukoci ubwi wa Hans Flick urumva yuko yarakeneye n'umujweri, urumva ni ibintu byiza cyane kuba burya iyo umutoza ashikiye umukinyi, burya umukinyi n'umukinyi nawe yarasanzwe afite izo ndoto, kuko biboneka neza kuva mu bwana bwe Rashford yari yifuza gukinira Barca. Ico rero ni ikintu kidasanzwe yabashe gukora
hariya akaba indoto ziwe azishikije. Reka rero twovuga ibya Rashford ngo tubirangize, n'ubundi turacabigaruka tubabwira n'ukuntu yasinye n'ibindi, kuko uburyo bwose bari kubakoresha bakeneye kuzomujana muri pre-season vuba bishoboka. Ejo Marda arakora examen cy'ubuzima kugira ngo asanga abandi. Urumva ni ibintu byiza cyane. Reka mu minota igera muri ngahe tugaruke tubabwire andi makuru. Murakoze cyane, mukomeze muryoherwa ni gipindi cyacu cha siporo.